Mu mezi atandatu gusa abaganga bagera kuri 15 nibo bamaze guheba akazi hariya mu ntara ya Kayanza. Ni mu gihe no mu gisata c'indero iyo ntara yugarijwe n'ico kibazo nyene, aho abigisha barenga 15 bamaze guheba akazi muri kino gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025. Ku rundi ruhande abanywanyi b'umugambwe SNL ntibemerewe kuja ku ntonde z'amatora zo mu runani Burundi bwa bose rwari rwatanze urutonde intonde z'abazokwitoza biciye muri urwo runani harimwo n'umushingamateka Agatogwasa. Ku rundi ruhande ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amataxi OBR cakuyeho ibihano cari cafatiye ishirahamwe Vietel risanzwe rifise umuhora wa Rimitele. Ivyo bihano bikaba vyari vyerekeye ivyo gufata amafaranga ari ku makonte ari mu mabanki 200 yo mu Burundi, kubera ko hari ideni ridasanzwe ry'amafaranga menshi wirishira hamwe ryari riheraniye ico kigo. Muri ano makuru rero tukaba tugiye kugaruka kandi no ku makuru y'inkino, aho tuzakugaruka ku rukino rwateguriwe umumenyereza yahoze amenyereza umugwi w'igihugu akongera akamenyereza Vitalo, akongera akamenyereza n'umugwi serukira igihugu w'u Rwanda Kanyenkore Yaounde, aho hateguwe urukino rwo kugira ngo bamushimire kuvyo yakoze muri siporo muri rusangi mu Burundi. Tuzakugaruka kandi no ku makuru y'umukinyi Shassir Nahimana aho yahinduye umugwi. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati i Bujumbura mu Burundi hose ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Kayanza. Mu ntara ya Kayanza havugwa abaganga baguma baheba akazi. Abaganga 15 barahevye akazi ka leta hariya mu ntara ya Kayanza mu kiringo c'amezi 6, aho benshi muri abo baganga ari abo mu karere k'ubuvuzi bwa Kayanza. Abahevye akazi ka leta bakaja kubandanya ivyigwa, abandi bakaja gukora mu mavuriro y'abigenga abahembwa ayasumvya ayo bahora bahembwa muri leta. Pascal Niyonzima ayoboye intara y'ubuvuzi ya Kayanza mu nama yahuje abayobozi b'ubuvuzi akaba yashikirije kandi ko ibitaro bitandukanye akazi gaca kagenda nabi, asaba leta y'u Burundi yuko yoraba uko abagiye bosubirizwa. Si abaganga gusa rero, kuko muri iyo ntara nyene abigisha barenga 15 bahevye akazi muri uno mwaka, mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure ariho kikirangira. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Juvenali Mbonihankuye akamenyesha yuko abo aribo bashoboye gusinya, agasinya yuko bahagaritse imishahara yabo, nayo kuba abigisha baheba akazi bikaza gusongera isibe, kuko ngo iyo ntara isanzwe ifise ikibazo kijanye n'ikena ry'abigisha. Akavuga yuko mu ntara yose ya Kayanza hakenewe abigisha bashika ku 909, mu gihe leta yoyo igiye kuronsa iyo ntara abigisha batarenga 54. Bagenzi babo rero bahevye akazi bakavuga yuko benshi muri abo bigisha bagiye baheba akazi bagiye kwiyungunganya cyane cyane mu bihugu nka Kenya canke Zambia, kugira ngo barabe ko boronka imibereho ibereye canke boronka ahari amafaranga menshi kugira ngo batunge imiryango yabo, kuko umushahara wari wababanye muto. Kubwabo bigisha rero bakavuga yuko ngo ikibabaje ari uko bagenda bajanye n'amadeni, ugasanga bari bafise amadeni mu mabanki basize bariye canke mu migwi basanzwe barimo. Abo bagiye rero ngo bamaze guhagarikirwa imishahara, abo basanga umugwi ugaca usanga hamwe mu mashirahamwe rero abo bari kumwe mu mugwi canke abari bafatanye ideni mu mugwi, nabo ugaca usanga nibo basigaye babarihira, ndetse bigaca bibavuna cane, ugasanga bariko barahahombera ku bwinshi. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yasavye urunani Burundi bwa bose gukura abashingamateka bakomoka mu mugambwe SNL arimwo Agatogwasa ku ntonde z'abazitoza mu matora agiye kuza muri uyu mwaka muri urwo runani. Ni mu gihe urunani rwari rwitwaye igihe umugwi ujeje gutegura amatora seni wari washikirije intonde z'abazokwitoza, hanyuma urunani Burundi bwa bose rugasanga abanwanyi bava mu mugambwe SNL ntibarimwo. Abo banwanyi barimwo umushingamateka Agatogwasa. Bikaba vyashikirijwe rero inyuma yuko aba bitwaye bakitwara muri sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo barenganurwe.
sentare rero ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro kandi ikaba yasavye uru runani yuko goca rukurako aba bose kuko basanzwe batemerewe n'amategeko kugira ngo bitoze muri ugo runani. Iyo sentare ikamenyesha yuko umugambwe SNL utari muri ugo runani kuko abanwanyi b'uwo mugambwe ntibashobora kuja ku ntonde izarizo zose kuko basanzwe bari mu mugambwe SNL. Iyo sentare rero yashikirije ko ugo runani kandi rufise uburenganzira bwo gusubiramo intonde zago hisunzwe ibwirizwa rigenga amatora kandi ko rubwirizwa kuba rwashikirije intonde z'abashinga amateka bazitoza mu ntara zitanu zigize igihugu mu minsi itarenze 3. Eka rero n'umugambwe SNL ukaba wahawe ico kiringo nyene kugira ngo ube watanze intonde nshasha z'abazitoza mu mugambwe wabo. Twobibutsa yuko ugo runani rwari rugizwe n'umugambwe Frodebu, umugambwe FEDES, CNDD hamwe na Codebu. Itariki 28 Kigarama niho umushinga amateka Gatogwasa yari yavuze yuko azokwitoza biciye muri ugo runani Burundi bwa bose, nayo itariki 3 Nzeri 2025 umugwi wigenga w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni ukaba wari wamenyesheje yuko usubije nyuma intonde z'abashinga amateka bava mu migambwe itandukanye harimo rero nawo mu runani Burundi bwa bose. Mu batanzwe hari havuyemo rero ugo runani harimo umushinga amateka Agatogwasa. Asigura igituma rero Agatogwasa atemerewe kwitoza mu runani Burundi bwa bose, Prosper Ntahogwamiye arongoye seni akaba yari yavuze yuko uwo murongozi yatakaje uburongozi bw'umugambwe SNL ndetse Agatogwasa atatakaje ubunwanyi bw'uwo mugambwe. Ikimenyamenya akavuga yuko ari uko uwo mushinga amateka asanzwe ari mu nama nshinga amateka ku izina ry'umugambwe SNL. Nayo rero ku rundi ruhande Agatogwasa akaba yagize ico ashikiriza aganira n'ikinyamakuru Yaga, akaba yavuze yuko ivyo bidatangaje, akavuga yuko urugamba rwa politike agiye kurubandanya kuko ari umurundi kandi abwirizwa kubandanya aharanira ivyiwe nk'umurundi, agiye kubandanya aharanira agateka n'uburenganzira vyiwe nk'umurundi. Ndetse akavuga yuko bobo bagiye mu matora nk'abarundi kubera ko urunani Burundi bwa bose canke urunani rw'abarundi nk'uko abivuga gwemera yuko bashobora kubakira bakitoza baciye muri ugo runani mu nama nshinga amateka. Rero akaba avuga yuko aserukira abarundi adaserukira umugambwe SNL kandi akavuga yuko nta munsi n'umwe haraba inama canke haraba amakoraniro ya SNL canke y'aba CNDD-FDD iba inama nshinga amateka ya bose ari urwego rw'igihugu atari urwego rw'umugambwe. Ni ibigiye kubandanya rero amakuru azogenda amenyekana ingene vyagiye bigenda imbere yuko amatora azotangura. Ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR kikaba cyahagaritse ibihano cyari cyafatiye ishirahamwe Vietel lisanzwe rifise umuhora wa limitere, aho ivyo bihano vyari vyerekeye kuriha amafaranga arenga umuriyaridi n'ibihumbi 200 iryo shirahamwe ryari riheraniye ico kigo. Ndetse rero inyuma yo kubona ko iryo deni ritariko rirarihwa, ikigo OBR kikaba cyari candikiye amabanki ashika 200 iryo shirahamwe Vietel ryari rifisemo amakonte. Ikigo OBR kigategeka yuko amafaranga yose ari kuri ayo makonte yorungikwa mu kigega ca leta nkuko vyari biri muri iryo kete ryatewe ku mukono itariki 2 Kigarama 2024. Mu gihe amafaranga ari kuri izo konte atoba yari akwiranye n'iryo deni, ayo mabanki akaba yasabwa kugara izo konte nayo ariko mu kiringo kitarenze imisi 3 gushika OBR ihinduye ingingo. Ariko rero inyuma y'ukwezi kumwe itariki 3 Nzeri 2025 umukuru w'ico kigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR akaba yandikiye ayo mabanki ayasaba yuko ico gihano yogikuraho, yuko ico gihano kitakiriko kirakora. Bisigura yuko ubu ishirahamwe Vietel ico gihano kitakiri kuri ryo. Amakuru tuyabandanirize mu bushikiranganje bujeje ubudandaji, aho ubwo bushikiranganje
busaba umudandaza wese w'ibinyobwa vya Braludi, yaba uwudandaza mu kabare canke afise uburiro canke akaba afise uburaro, ari hose akaba afise uruhusha rwo kuduza ibiciro, yuko ategerezwa kumanika ahabona urwo ruhusha aho abaguzi bose barubona. Ivyo bikaba biri kandi mu ngingo ya 90 y'itegeko risubiramwo itegeko ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 ushira 2025. Iyo ngingo kandi ikabitomora neza igitigiri c'amafaranga arekuriwe kurenza ku kinyobwa kimwe kimwe ca Braludi bivanye n'igitigiri c'amafaranga yagiye ararihwa. Abadandaza rero bashaka kuduza ibiciro bikaba bisaba yuko bagenda kuriha kugira ngo bahabwe urwo ruhusha. Amakuru tuyabandanirize mu burimyi n'ubworozi, aho hariya mu ntara ya Mwaro neza na neza ku mutumba Rurambo havugwa umurimyi yaranduye imirima yiwe y'ibigori bishasha, ya mbuto yari yatanzwe n'ubushikiranganji kugira ngo yiterere ibitunguru. Hanyuma ivyo bikorwa rero bikaba vyabonetse mu gihe ubushikiranganji buriko bugendera imirima buraba uko imirima yifashe, uko irima ryifashe muri kino gihe. Rero abakozi bo mu bushikiranganji bakaba baciye bafata ingingo zo guhagarika ivyo bikorwa vyo gutera ibitunguru muri iryo tongo, ugasaba yuko kandi ivyo vyohagarara ata wundi muntu yosubira gukora amakosa nk'ayo, na cyane yuko ivyo bishobora gutuma haba ubukene cyane muri kino gihe ibigori vyari bimeze neza. Bakavuga yuko atari bibi guteragira ibitunguru, ariko bagasaba yuko bitegerezwa kwitonderwa kandi ntibibe birinze gukorwa barinze kurandura iyindi mirima, kandi imbuto yari yateweho yari imbuto nziza ishobora kuba nayo yari kubanza kuvuna umusase canke ikagira ico isahirije abarundi. Rero abantu baba ku mutumba Rurambo bakavuga yuko hariho kandi n'abantu bariko bagurisha imirima y'ibigori itarera, ndetse bakayigurisha ku 2,000 vy'amarundi ku biti 6 vy'ibigori. Bakavuga yuko ubukene bukaba aribwo buriko butuma abantu bakora ivyo, ndetse bagasaba yuko ivyo vyotorerwa umuti kuko baca bagurirwa ku giciro kitari ciza. Umuhanuzi wa Buramatari rero mu ntara ya Mwaro ajejwe iterambere ari we Ndayishimiye Jerome akaba yateye ivyatsi iyo ngendo yo kurandura imirima ndetse no kugurisha imirima, agasaba yuko ivyo vyohagarara, ndetse akagabisha ababikora yuko bashobora kuzoca bahanwa n'amategeko. Ndayirukiye Diomede rero nawe akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujeje uburimyi n'ubworozi, agasaba abajeje intwaro ngaho mu ntara yuko boraba neza bagacunga neza kugira ngo ivyo ntibizosubire kuba. Agasaba yuko ivyo ryoba ribaye iryanyuma bibaye, kuko bibangamira umwimbu ndetse ugasanga biriko bihomvya benshi cyane. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro, aho umugwi ndangakaranga Amagaba usanzwe ugizwe n'abigeme batamba intambo ndangakaranga ndetse n'abatimbo bavuza ingoma wasinye amasezerano yo gufatanya ibikorwa n'ishirahamwe Ingo risanzwe ryahawe isoko ryo gutegura ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi w'akaranga mu Burundi, ariwe Miss Burundi baheruka gutora izina ryiwe yuko ari Murimbane. Uyu mwaka rero bakazofashanya mu gutegura, ndetse uyu mugwi ukazofasha mu guteza imbere ivy'akaranga no kugashikamisha muri ayo mahiganwa yo gutora umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi akerebutse w'akaranga gusumvya abandi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru tuyabandanirize kandi hariya muri sport, aho hateguwe urukino rwo gushimira uwahoze ari umumenyereza wa Vitaro Kanyenkori Yawundi. Uyu rero akaba afise amateka menshi cyane, aho yaciye muri uyu mugwi wa Vitaro akahatwarira ibikombe vyinshi cyane, aho amaze gutwara ibikombe 21. Kanyenkori Yawundi rero akaba yateguriwe urukino rwo kwizihiza isabukuru yiwe y'imyaka 70 amaze, ndetse no kugira ngo bamushimire. Uru rukino rero rukaba rwateguwe n'abakinyi uyu mumenyereza
yamenyereje. Abo bakinyi rero barimwo Saido Ntibazonkiza, bakabamwo abakinyi nka Shabani ndetse bakabamwo na Makenzi n'abandi benshi. Uru rukino rero kazohuza abakinyi uyu mumenyereza yamenyereje ndetse n'abaririmbyi batandukanye abo twita All Star. Uyu mumenyereza kandi yamenyekanye cyane mu Burundi ndetse no mu karere kuko yagiye atoza n'ama ekipe y'ibihugu akajabuka no hanze akamenyereza ekipe y'igihugu, ekipe nserukira igihugu y'u Rwanda, naho yahamaze igihe gito. Akaba yamenyereje kandi ama ekipe atandukanye aho mu gihugu cy'u Rwanda nyene harimo Rayon Sport, hakabamwo APR, hakabamwo Kiyovu Sport ndetse Stade AS Kigali ndetse na Bugesera n'ayandi ma ekipe. Akaba ari umumenyereza asanzwe yari yamaze imisi akiswe n'amagara, akaba yari amaze imisi akiswe n'amagara. Rero uru rukino rukaba rwateguwe kugira ngo uburyo buzokwegeranwa muri runo rukino buzofashe kugira ngo uyu mumenyereza abandanye akurikiranwa yongera yitaho amagara yiwe neza. Rukaba rwateguwe n'abakunzi biwe bipfuza kumushimira ndetse bakaba bashaka no kumukeza ku myaka 70 ku isabukuru y'imyaka 70 agiye guhimbaza. Uru rukino rero rukaba ruzoba kuri uyu wa Mungu itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ndetse kandi amakuru tukiri muri sport hakaba havugwa amakuru y'umukinyi afise amateka menshi mu mugwi serukira gihugu ndetse no mu Burundi, Shassir Nahimana, aho ari muri Tanzania yahinduye umugwi. Uyu mukinyi wo hagati mu kibuga akaba yasinye amasezerano y'umwaka umwe akinira umugwi wa Pamba GGFC, umugwi uri mu kibanza ca 14 hariya mwihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Tanzania. Shassir Nahimana akaba agiye kubandaniriza mu gihugu ca Tanzania. Tukiri mu myidagaduro, umuririmbyi DJ Fernando asanzwe yamenyekanye mu ndirimbo Berisima, indirimbo yakunzwe cyane mu mwaka weze ngaha mu Burundi ndetse no mu karere, aho yasohoye iyi ndirimbo isubiwemwo. Indirimbo akaba yayisubiyemwo ari kumwe n'umuririmbyi w'igihangange cyane muri Uganda, Eddy Kenzo. Uyu muririmbyi rero akaba iyi ndirimbo yayishize ku rubuga rwiwe rwa YouTube, aho uyu muririmbyi Eddy Kenzo yayishize ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Iyi ndirimbo ikaba isubiwemwo irimwo ijwi ry'uyu muririmbyi ndetse akaba ahamagarira abakunzi biwe kuyikurikirana. Ni indirimbo yakunzwe cyane mu gihugu ca Uganda, aho uyu muririmbyi DJ Fernando yahoze mu mugwi wa Love Music yakoze iyi ndirimbo ayikoreye umukunzi wiwe. Mu nyuma y'indirimbo aza kuyisohora, ibi ndirimbo ikundwa na benshi. Indirimbo yatumye ajabuka ibihugu byinshi agiye gukora ibiteramo. Indirimbo yakiriwe neza cyane mu Burundi, mu makungu, mu karere ndetse no mu bihugu vya Buraya, aho uyu muririmbyi yaciye nko mu Bubirigi agiye kuririmba iyi ndirimbo abantu benshi bakunze. Inyuma y'umwaka rero urenga, iyi ndirimbo imaze kurabwa n'abantu barenga 6 miliyoni. Indirimbo ikaba yasubiwemwo. Ibi bihangange byose bikaba byahuriye muri iyi ndirimbo yamaze gushika ku rubuga rwa YouTube, kandi iyi ndirimbo iri ku rubuga rwa YouTube rwa Eddy Kenzo ikaba iriko irarabwa cyane n'abakunzi ba Eddy Kenzo. Urubuga rusanzwe rukurikiranwa n'abantu barenga 2 miliyoni. Ni mu gihe kandi uyu muririmbyi DJ Fernando yaramaze imisi ariko aravugwa cyane n'abakunzi ba mugenzi we bahoze bari kumwe mu mugwi wa Love Music, umuririmbyi Melanin Boy, aho uyu muririmbyi DJ Fernando aheruka kuvuga yuko akunda indirimbo No Force in Love ya Melanin Boy, ariko kandi akavuga yuko iyi ndirimbo yari indirimbo y'umugwi wa Love Music, uyu mugwi wagiye gusambuka ari uko DJ Fernando asohoye indirimbo yiwe, indirimbo Berisima, ndetse bagaca batangaza yuko batandukanye. Kuva batandukanye rero hakaba hagiye haravugwa byinshi hagati yabo, ariko bose bakaba abaririmbyi bariko bishimirwa n'abakunzi babo ariko bakigwa neza. Basohoye indirimbo nyinshi ndetse bakaba ari abaririmbyi babiri boba bari mu baririmbyi batanu ba mbere bakoze cyane mu mwaka uheze. Hagati yabo rero hakaba hagiye hagaragara icuka kibi, ndetse ukabona yuko aba bose bagiye baterana amajambo, ariko ukabona yuko bose bagiye bakigwa neza n'abakunzi babo. Ivyo bagiye bahereza abakunzi babo byagiye byakigwa neza, ndetse ukabona yuko bose bari mu baririmbyi barabwe cyane ku mbuga zitandukanye. Bakaba ari n'abaririmbyi bavuzwe cyane mu karere ka East Africa, ndetse bakaba bavuzwe cyane no mu makungu, mu Barundi bari mu makungu, na cyane cyane DJ Fernando kuri iyi ndirimbo yasubiyemwo ya Berisima.
Ano makuru tuyarangirize mu makungu aho umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron inyuma yuko avuze ibi bihugu byo muri Sahara ndetse bitari kuronka amahoro canke biba vyarigaruriwe n'abihevye abateroriste iyo hataba Ubufaransa. Ni mu gihe ibi bihugu bisanzwe biriko vyirukana abasirikare b'Ubufaransa, bisanzwe biriko bisambura canke bihagarika imigenderanire n'ubufatanya bikorwa mu vya gisirikare n'Ubufaransa. Umukuru w'igihugu Emmanuel Macron rero akaba yavuze yuko ibi bihugu bitari kuronka amahoro canke biba vyarigaruriwe n'abihevye iyo hataba Ubufaransa. Akavuga yuko ibi bihugu ivyo biriko birakora vyibagiye gushimira Ubufaransa bwabikingiye. Ibi bihugu rero bikaba vyakiriye nabi cane ivyo uyu mukuru w'igihugu yavuze, ndetse abakuru b'ibihugu batandukanye bakaba bagiye baragaruka ku vyo Perezida Emmanuel Macron yavuze. Bakavuga yuko nka Perezida wa Chad akavuga yuko Emmanuel Macron yihenze igihe, akavuga yuko ibihe vyahindutse ndetse bakagiriza Ubufaransa yuko bwoba buri mu vyakwegeye ibi bihugu kudatera imbere, bukaba bwarasahuye amatungo y'ibi bihugu. Bakavuga yuko umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron akwiye gusabira imbabazi ibi yavuze. Abakuru b'ibihugu batandukanye rero bo muri ibi bihugu byo mu karere ka Sahara bakaba bavuga yuko ibi yavuze ari agasuzuguro ndetse ari kutubaha abandi ubwigenge bw'ibindi bihugu. Bagasaba yuko ibi umukuru w'igihugu Emmanuel Macron yo bisabira imbabazi vuba bwango canke akisubira ko muri aya majambo yavuze. Mu gihe kandi ibi bihugu bisanzwe biriko bisaba abasirikare b'Ubufaransa bose yuko bova muri Afrika ndetse bigahagarika imikoranire canke imigenderanire mu by'ubutunzi n'ivya gisirikare n'Ubufaransa. Bakavuga yuko bisaba yuko basubiramwo ubufatanya bikorwa bari basanzwe bafitaniye. Turabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru yo kuri uyu wa kane, tukaba tubifurije kugira umunsi mwiza wo muri hose. Imana ibahezagire. Naho utaha tubasaba yuko mwodukurikirana ku mbuga zacu, haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no ku rubuga rwa X. Mushishikare mukurikirana imbuga zacu, mwongera musangiza abandi amakuru tubashikiriza. Morning Burundi, Uburundi burakeye.